shaka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice 12 umurongo wa 4 n'uwa 5. Aravuga ngo kandi ndababwira mwebwe abakunzi banje, ntimugatinye abica umubiri hanyuma batagira ikindi bazobagira, ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya. Mutinye iheza kwica umubiri ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehinomu. Ni koko ndababwire aba ariyo mutinya. Amen. Amen. Shaka ndabaganiriza n'iminota mikeyi kuri ibi bintu dusomye, ariko uyu munsi nateguye kuganira namwe ku bya Bibiliya. Shaka gusubira kubatera intege musome Bibiliya, ariko mu mutima nagize icyiyumviro cyo kuvuga iki kintu ni nk'ubutumwa bwiza bwo kwihana minota mikeyi. Yesu yabwiye abigishwa, ntimutinye abantu bica umubiri. Kandi n'ubu nawe nanjye ndabyibwiye, nawe ndabikubwiye. Twakira ijambo rya Kristo, ntidusubire gutinya abantu batwica. Abantu bose dutinya, hafi bose ntibazotwica. Abantu bazohitanwa n'ibyo batazi. N'ubu ntibishoboka, ariko wogenda akabaza abantu bapfuye. Abantu bapfuye bose bakababaza ati, mbega uwo wari uzi ko ari wazokwica niwe yakwishe? Benshi bo kwishura batuona ziga ko ari wazonyica siwe yanyishe. Hariho abishwe n'abagenzi, hariho abishwe n'abo basengana, ataziga ko ari we yobikora. Umwami rero aratubwira ibintu byinshi, ariko ntitubishira ku mutima, kubera ukwizera kwacu ntikuri mu ijambo. Imana yogira itohoza ry'imitima yacu, yosanga abantu benshi dusengeshwa n'ibibazo by'ubuzima. Abantu ntibaramenya ikibazo cy'umutima, ntiturabona ikibazo cy'umutima, turacyafise ikibazo cy'ubuzima. Nicyo gituma mubona ishengero ridashobora gusa uko Yesu yavuze. Turacyabona ibibazo by'ubuzima. Abantu benshi ntituramenya ububi bwacu. Niyo umuntu avuze ibintu bibi, abantu benshi baratsitara, ariko abantu bihanye ntibatsitara. Iyo uvuze ibintu bigumye, barabizi abantu turi babi, niyo dusenga turi babi. Uzomara iminsi mikeyi utari kurasenga, uzomara iminsi mikeyi waretse kwegera Imana, uraba ibintu byiburuka muri wewe, uratangara. Uratangara. Ndakunda kubwira abantu, umuntu ansavye lift, si bose ari wabo ntavuga, umunwa ukugara nkaburi inkomezi, ahandi naho ngira mpwemu yera ntiyemere ko mvuga, ariko kenshi ndavuga. Ndabwira abantu, jewe umuntu wese tujanye mu modoka nama ndamubwira nti ndakwifuriza kuzoja mu ijuru. Umuntu wese acavuga gutyo nyene muvuze. No kuwa gatanu naribwiye abantu, baca bantevye umwanya munini bambaza utubazo twishi, ndabishura uko nshoboye. Ndifuza umuntu wese ko azoja mu ijuru. Nkaca ndababwira, jewe maze imyaka 33 nk'ijiju. Mu gatondo ku murango mu ijoro uko nsenze, ndasaba Imana indindi ikintu kizombuza kuja mu ijuru. Abantu benshi rero naragiye kwigisha ahantu haheze ukwezi, bari abantu bugwaruka, ariko bakuze, abantu bahejeje amashure biga, bahejeje amashure ariko bakora, bama bafise ahantu bahurira. Umunsi nari natewe iteka ryo kugenda muri bo. Hanyuma mu bintu nasiguye, umusore umwe arambwira ati, pastor, jewe n'ukuri nshaka unyishure, ngo jewe numva ata kibazo cy'ijuru mfise, narakijijwe, amaraso Yesu yaranyogeje, nta kibazo cy'ijuru mfise.
rero nkaho uvuze ibyo bintu wowe uvuga ukuntu Imana vraiment ngo yopfa imiguca amaguru hakubura ijuru, ngo je sidavyumva. Ndamubwira ni Imana ishimwe ko nari nabivuze ko Imana idakeneye amaguru yanje kugira nzoje mu ijuru, ariko ni icyemezo cy'umutima cyo kwemanga ko hakombura ijuru nopfuma mbura amaguru n'amaboko. Muribuka ko Yesu yavuze ngo namba ukuboko kwawe kw'iburyo ko kubuza kujya mu ijuru uguteme, uzoje mu ijuru ufise ukuboko kumwe, muravyibuka? Ariko si ukugutemesha umupanga, n'ubuzima bwo kwima, n'ubuzima bwo gupfa, n'ubuzima bwo kwiyahura. Hanyuma Yesu yavuze ko abanyakura ubwami bw'Imana babunyakurisha ubuhizi. Uwo musore naramusiguriye, ndamubwira ko hari abantu benshi uyu munsi bari kuzimu, bari bazi ko bazoja mu ijuru, barabatijwe, bamwe bari abapastori, bari bazi ko bazoja mu ijuru, ariko bari kuzimu. Izi ni ntahe za mpwemu yera, ariko hariho n'intahe z'abantu Yesu abihishurira. Abapastori bakomeye bari kuzimu, abasenzi bari kuzimu. Hariho umuririmbyi umwe wewe vyamenyekanye kare, sinzi ukuntu Imana ibikora, arabwira abantu ntari iwanje, sinamwakiriye. Ndashobora no kumuvuga mu izina abantu bakavyumva, abantu barabivuze haraciye imyaka myinshi. Imana iramaze kumenyesha abantu amakuru y'abantu benshi twari tuzi ngo n'abakristo, kumbe bafise ibiheko, kumbe bagumanye ibintu vya se na nyina na sekuru mu nzu. Arakizwa, agumana utuntu two mu muryango n'ibintu byinshi. Ndakubwije ukuri, kwishimira gusa ngo ndakijijwe, naratuye Yesu umwami n'umukiza, hanyuma ntiwihane, ntutere umugongo ikintu kibi, ukaguma mu bwansi, ukaguma mu bintu, ukaguma. Murabizi namwe, nanje nama ndababwira, ndabizi, ndashobora kuboregwa, ndashobora kwiba, ndashobora gusambana, ndashobora kwicana. Ndamaze kumva ko ari ibintu bishoboka muri jewe, ariko kugira ntibizombeko nama negera Imana iminsi yose. Ndabizi ko nshobora gukubita umugore wanje, sindamukubita. Ndibaza ko atana rimwe ndamubwira ngo wakijujuwe, wakirofawe. Ndabyizera ko atamvyo ndavuga. Sinomubariza ngaho imbere yanyu muca mwibaza ko ashatse kumvugira, ariko ndabizi ko nshobora kumukubita, kandi ngo akananiye umugabo n'undi karamunanira. Ariko kugira ivyo bintu ntibinshikire, ku munsi ndakeneye kugumana n'umwami wanje, ndakeneye kumurondera mu ijambo ryiwe rikanyubaka, rikamba inkomezi. Iyo amaso y'imbere afise ibibazo, impuzu zawe zose ubona ko zishaje, n'umugore wawe ukibona ko ari mubi, umugabo wawe ukabona ko ari agatamba kanyuma, ugatangura kwifuza abandi, wowe ukibaza ngo urafise ukuri, kumbe imbere haragwaye. Kugira ivyo byose sindabijemo, ndakeneye kugumana n'umwami wanje iminsi yose, atari uko notirigana. Paulo yavuze ngo uhagaze wese yiyubare kugira singwe. Nta muntu n'umwe Imana yahaye agakiza ngo acamera nka Yesu, nta n'umwe. Twese twaronse agakiza twambaye umubiri, ni ukuvuga utagumanye n'uwaguhaye agakiza urasubira kuba umupagani nk'abandi. Mwama mubibona byabaye. Kubera rero nzi ko arikomeze, mfise ubugingo budashira buri mu kintu cyapfuye, ntegerezwa kugumana n'umuzabibu, nkagumana na wa muzabibu, nkaza ndonka iminsi yose. Ndi ishami, ntegerezwa kuguma nonka ku muzabibu. Imana ihabwa icyubahiro. Mama aravuga ntimutinye abica umubiri atakindi bokora. N'ubu nanjye ndasubiye kubikubwira, nanjye ndabyiyibutsa kenshi, ntidutinya abantu bashobora kutwica, ngo ahubwo iyo dukwiye gutinya nimwe gusa, irya ishobora kwica umuntu, hanyuma yamaze kumwica ntigarukirizaho, ikamufata ikamutera gehinomu, iragahera mu buzima bwacu twese. Ntihagire n'umwe azoja muri gehinomu. Amen mama. Ntihagire n'umwe azoja muri gehinomu.
ibi bintu rero byuzuye umutima wanjye, byuzuye akanwa kanjye, byuzuye ibyiyumviro byanjye, ntihagire umuntu n'umwe azogenda muri gehinomu, kandi nta n'umwe azoreka kujya muri gehinomu ngo nuko yabatijwe, ngo nuko aza gusenga aratanga amashikanwa n'ibigira cumi. Apana, abantu bari mu kuzimu barindiriye igihano cya gehinomu cy'ibihe bidashira, benshi bari barasenze, benshi baratanze amashikanwa, ariko ntibigeze bamenya icyo ari cyo kwizera Yesu. Ntibigeze bumva. Murazi ko Yesu yavuze ngo munyitira iki mwami mwami, ntimukore ibyo ndababwira. Jewe ndi umwami nakubwira ngo icara ugahaguruka. Jewe ndi umwami nakubwira ngo ntunywe ukanywa. Ndi umwami, uri kubesha nde? Niko Yobu ariko aravuga. Muribuka ahandi yavuze ngo abavuga ngo mwami mwami bose sibo bazoragwa ubwami bw'Imana, kiretse abakora ibyo data ashaka. Nibaza kuri kurumva icyo ndiko ndavuga, kandi nanabisengeye mu ijoro. Ndasaba Imana iri shengero ntihagire umuntu n'umwe azojya muri gehinomu. Kandi muhemu w'Imana yamyanganiriza mu mutima, yanganirije. ndababwije ukuri, sinkunda kuvuga jewe ikintu ngo Imana yambwiye, sinabigize ibintu menyera mu kanwa kuva mu bwana. Umuntu wese ameze uko yayigishijwe kuva akiri muto, ariko Imana yanganirije, yambwiye ku bintu by'ubwansi. Nari nateguye, nama ndabitegura nkabihindura, ko nzokwama mbwira ishengero mungirire ikigongwe bana. Umuntu wese ambona nk'igitsitaza ariko ntabizi azambwire, ambwire icyo kintu ndabe ko nogikosora. Umwami sinomenya igituma, ariko arababajwe nuko abantu bokwicarana bakanakorana ariko badakundana nk'abana b'Imana. Namye numva ari ikintu cyo gusabira Imana ikigongwe cyane. Murazi ko Bibiliya ivuga ngo umuntu wese yanka mwene se ni umwicanyi. Rero icyo nari nashatse kuvuga muri aya majambo cyameza, ikintu cya nyuma cyotuma ubandanya kwiyegereza Imana cya nyuma ni ikintu cyitwa ngo sinzogende muri gehinomu. Kumbura iby'Imana ntacyo bikubwiye, ubabajwe n'ibyo ukenye, ubabajwe n'ibintu bikugoye. N'uyu munsi Imana irabizi, apana ngaha gusa, abantu bose aho basengeye ku isi yose Imana irabizi ko hariho abantu ibibazo bafise babivuyemo ntibogaruka gusenga. Imana irabizi, iramaze kubitwereka mu buryo bwinshi. Abantu benshi ingorane bafise z'ingwara, z'ubukene, z'imibano mibi zibavuye ko ntibogaruka gusenga. Abantu benshi bashaka Imana ibakiza ibibazo, ntibashaka Imana ikiza umutima. Cyo gituma umuntu mu ishengero niyo twigishije kubaha Imana ntibyinjira. Abubaha Imana n'abantu bamaze gukebwa mu mitima, bakebwe na muhemu w'Imana yababyaye, yabahinduye. Abantu ikintu cya mbere bifuza ni ukubaha Imana, ukuntu bubaho banezereza Imana, ukuntu bubaho bameze nk'uko Yesu yari ameze. Iki ni cyo cyifuzo cya mbere cy'umuntu yakijijwe. Nta ntambara zibaho ngo soma Bibiliya ngo nusenge. Adasomye adasenze yumva umenga yahemutse, kandi acatangura kubona asubiye kuvuga amablage, atwenza ibitwengo bibi, avuga ibishegu, aganira ibintu ugasanga mu kanwa kiwe huzuye ibya politike, huzuye iby'abakobwa, huzuye ibintu, utuntu twa Barca, twa Real Madrid, utuntu sindiko ndakubwira ibyo byose ko ari ibyaha ubwabyo, ahubwo imwemu iganje niyo mbi. Kumbura ubuzima bwawe nuriyumvira ku Mana, nuravuga uti Mana warandemye ariko simbayeho nk'uko ushaka. Mana ndabigire gute kugira mbeho uko ushaka? Ibyo uvuga byose ndabyubahe. Mana ngire gute? Murambona abandi bakizwa barira, Mana ko jewe bitarashika ngo ndire. Murambona abandi bakizwa basaba ikigongwe ku byaha bakoze, none ko jewe nkora ibyaha sinsaba ikigongwe.
Mana nkora iki kugira umutima wanje utangure kukubaha? Namba ibyo byose muri wowe bitarimo, ariko ukaba wumva ukunda ubuzima bwawe, ukaba wumva ukunda ubuzima bwawe, kuva uyu munsi abo usaba kukwigisha bose basabe kukwigisha kubaha Imana. Abagenzi bose, abakozi b'Imana bose uhora urondera, wumva ukunda, urashaka iki, basabe kukwigisha kubaha Imana. Iyi Mana irashoboye twese aha kutwica ubunyene, kandi Uburundi burabandanya kubaho. Umukuru w'igihugu yotangaza ati habaye icyago ahantu hitwa mu Maramvya, abantu 400 bapfiriye icyarimwe, inzu yabaguye ko nta numwe yavuyeho kubera ico cyago. Turagize ikigandaro cy'iminsi 2 mu gihugu, ariko igihugu kirabandanya. Muri ico kigandaro baraboregwa, muri ico kigandaro baragenda mu bubare, muri ico kigandaro barasambana, nta kibazo na kimwe bafise. Ngo twebwe twapfuye, twebwe ngo twapfuye. Uburundi burabandanya, inkino zirabandanya, kuri stade bazobandanya bakina. Hanyuma tureke ibyo gusa, Imana ifite ubushobozi bwo kwica, hanyuma ikazofata umuntu ikamuta muri gehinomu, mu muriro utazima. Bibiliya ivuga ngo nigo rupfu rwa kabiri. Namba ukunda ubuzima bwawe, namba ukunda ubuzima bwawe, wige usaba bakwigisha kubaha Imana kuva uyu munsi. Ubu buzima bwose ubona uguma mu bw'icyaha, bitakugora kuvuga abandi nabi, ndakurahiye jewe kuva nk'ikijwe nibwo butumwa numvise. Muri iyi myaka turumva ibintu tugatwenga kabisa. Abantu bazi ko bazoja mu ijuru barasambana. Narigeze kugenda mu ishengero rimwe mu gikorane, kandi cyari cyugwaruka, sinzi ko haciye imyaka 2 cyangwa 3 numva ntavyibuka, mu Ngagara. Hanyuma ndavuga ubutumwa muri ubu buryo ndiko ndavuga, ndemeza nti kubona ukijijwe ugasambana rimwe, ugasambana irya kabiri, ugasambana irya gatatu, ukabandanya uririmba muri korale wumva amahoro, nibaza ko utakijijwe. Hariho abasore 2 bari bicaye ahantu mbona baramvuga, ndabibona ko ariko baramvuga kandi barangaya, baranyereka ko ivyo ndiko ndavuga ari umuyaga, ndabibona. Baransuzugura, ndabibona. Ndasaba Mana mu mutima, ndasabye umfashe sindabashire ku mutima. Navuga ibintu bagatwenga, urabizi umuntu ari akugaye, urabibona, bakavuga n'utuntu nca ndabyishiramwo. Birashoboka ko aba bana boba bitwa ko bakijijwe bari muri ubwo buzima, kandi bakumva ubutumwa bubashigikira ngo kizima wakiriye Yesu, kizima wakiriye Yesu. Ubuntu twahawe ntibudutwara mu byaha, ariko ubuntu twahawe ngo butwigisha kubaha Imana no kwikunkumura iby'isi byose. Namba ukunda ubuzima bwawe, n'ubu nyene ubu ndiko ndavuga, niba ukunda ubuzima bwawe, kuva uyu munsi saba Imana uti Imana unyime ingabire yo gukora ibitangaza, unyime ingabire yo gukiza abagwayi, unyime ingabire y'ubutunzi, ariko ndagusabye ingabire yo kubaha Imana. Namba ukunda ubuzima bwawe, wamugwana n'umugore, wamugwana n'umugabo, uravuga nabi umugabo mu bantu, kwanza nivyo ni ibintu biteye isoni. Umugore kugenda avuga umugabo mu bantu, umugabo kugenda avuga umugore wiwe mu bantu, umukristo kugenda avuga pastori, kugenda uvuga ishengero. Wewe wakijijwe gute? Kubaha Imana kurihe? Wewe iyo bakuvuza urababara, ariko ukavuga abandi, hanyuma wibaza ngo uzoja mu ijuru. Ndababwije ukuri, Yesu yavuze ngo bamwe bazovuga ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe, twarakiza abagwayi, twaravugishwa n'Imana mu izina ryawe. Nawe ngo azobabwira ngo nimumve imbere, sinigeze mbamenya, mwabakora ibizira mwe. Imana idufashe. Bibiliya ivuga ngo ko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo uzomwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Mwiyumvira ko gupfa rubi ari iki? Mwiyumvira ko gupfa bibi ari iki? Murazi ukuntu intumwa za Yesu zapfuye? Murabizi
petero bamubambye acuritse, umutwe uri hasi, bashatse ngo kumubamba nka Yesu, aravuga atoya abantu ntibazohave banyitiranya n'umucunguzi, ati nimuncurike, bamubamba umutwe uri hasi. Bavuga ko Yohana, uyu Yohana umukundwa, umwe yaryama mu gikiriza cya Yesu, yakundwa na Yesu, bavuga ko niwe yapfuye mu nyuma. Hari uwo bashize mu mavuta, hariho uwundi sinibuka ko ari Toma, baramukuye ku rushato kujya kw'impene. Kandi mumenye ko urushato rwacu n'ubwo impene si cyo kimwe. Baramukerera bakura ku rushato gato gato, uzopfa umeze gute. Hari abo bakereye n'umusumeno kabiri, bagendanye na Yesu, basangiye na Yesu, bafata umusumeno bacisha ngaho akunda ajyanye. Upfa ryari? Upfa wumvise iki? Muriko muranyumva shengero? Aba bantu bose bapfuye bazira ukwizera. Ku ntwaro y'Abaroma barafata abantu bitwa abakristo gusa bakabashyira mu kibuga, bakaribwa n'intare abantu bose babona. Intare rero iminsi yose ishikira ku izosi, irafise ivyinyo bine n'imbugita ishikira ku izosi, kandi ntirekura gushika ibonye akaguru waretse kugatera. Niko intare zimeze. Bafata abana b'Imana bakijijwe, bakabategeka ati vuga ko Yesu atari Imana, vuga ko Yesu atari umwami, bakavuga ati sinshobora kwihakana umukiza wanje. Intare zikabaniga, amaraso agaseseka mpaka bagapfa. Barigeze gufata abana b'Imana nk'uko mubona uru ruzitiro rwa Emausi, bababohera ku ruzitiro, babagira nk'amatara, barabaturira, barabarasha, batsika amatara y'icyo gisagara. Nta kwihakana Yesu. Muriko muranyumva abana b'Imana? Impfu ziriho, ariko urupfu rubi ni ugupfa utigeze wubaha umuremyi wawe, utigeze umenya agakiza yaguhaye muri Yesu. Ubayeho uko ushaka, ukora ibyo ushaka, uwo ushaka kwanka uramwanga, uwo ushaka gutuka uramutuka, uwo ushaka kuvuga nabi umuvuga. Ndababwije ukuri, nituriga kubaha Imana, Imana yacu. Ndababwije ukuri, nta n'agace ko kubaha Imana. Hamwe umuntu avuga nabi mugenzi wiwe agatetemeka gute, oh Mana ndapfuye, mbabarira Mana, mbabarira, navuze nabi Emmanuel, Mana ngirira ikigongwe. N'abamarayika bakavyumva bakavuga ati umutima wo kubaha Imana wacu ntazosubira. Abana benshi ngaha, abana b'abapastori, abana bakurira mu masengero y'abakizwa, n'abana bakizwa badakijijwe, ntibigeze kumenya umubabaro Yesu yagize ku musaraba. Aravuga ati data, niki gitumye umpeba? Jewe nakugize iki? Niki data? Umeneshejwe kwiri iki? Abana benshi ntibazi agahinda Yesu yagize. Ibyaha by'abari mu isi byose biza ku mutwe wa Yesu. Yesu araboroga, data uri hehe? Araboroga. Abana benshi bari mu ishengero ntibazi uburemerezi bw'amarira ya Yesu, ntibigeze bihana, ntibapfukamye ku musaraba bavuga ati Mana ndi umunyabyaha, ngirira ikigongwe. Umubabaro Yesu yababaye ni jewe nari kuwubabara, none yaba Mana ibyo ndimo. Uri umwana w'Imana ugasambana, ugakora abakobwa ku bitsina, ugakora ibintu bitabaho. Uri umwana w'Imana ukiba, uri umwana. Ndababwije ukuri, mutenye Imana yatubujije icyaha, irazi ko icyaha kitubamo. Cyo gituma yazanye ubugingo budashira bubonerwa muri Yesu, kugira umuntu ntasubire kugwana n'icyaha, ariko ubugingo yakiriye bumuhe kunesha icyaha, bumuhe kunesha icyaha. Nuzoje muri Gehinomu. Wewe wibaza ngo twebwe nitukubona, kandi n'ukuri twebwe turi impumyi, naho wowe uhishurirwa gute? Imana nishobora kukwereka ishengero ryose uko rimeze, ntibishoboka. Hariho abantu utamenya, mugatwenga mukagumbirana, ukabatwengera, kumbe baraye basambana. Kandi iyo basambanye mu isi y'impwemu, abadayimoni baracokora pasiteri, baracokora umurongozi, baracokora abasenzi, bakavuga ati bite? Ntidushobora kubamenya, ariko Imana irakuzi.
irakuza ukuntu udatinya kuvuga. Nshatse kukuburira, mburiye ishengero rya Kristo, ndaburiye umuntu wese ukuri kose namba guhinda agashitsi imbere y'ijambo ry'Imana atabyufise. Namye Grace, namye nandika ibintu ndaza kubikubwira na mwene data na Francine, namye ndabyandika ndi harya, nizera ko ari Imana yambwiye, ndaza kubibabwira. Abantu dufise nibaramenye Imana Grace, nibaramenye Imana ko ikwiye kudugirizwa ibiganza, nibirinjira mwebwe muracyagerageza kuko murabiha umwanya bikaza mu bwenge, ariko abantu Imana yashaka bihere ngaha hanyuma biduge ngaha. Ishengero ntirirabyumva ko Imana ikwiye kudugirizwa ibiganza, Imana ikwiye gupfukamigwa, Imana ikwiye abantu bakarambarara hasi bakarambarara bavuga ati Imana. Uwo musore yambagije icyo kibazo narinzi ngo ni umuntu w'umugumutsi, hanyuma umusore umwe amperekeje dutasha arambwira turabona urya musore yakubagije ati ni umwana mwiza abantu bose baramukunda, kandi by'ukuri nibyo. Ngo no mu ishengero hasengera, ashatse kwicara aricara, ashatse kuryama araryama, uko Imana imutwaye niko agenda. Imana ishimwe. Abantu nibaramenye Imana, kandi ndakeneye ko Imana itubwirira ikigongwe, idufashe. Namba mutazi Imana, mukamenya pasiteri mukuru, mukamenya mama kiongozi, muri kumuvumo, mutegerezwa kumenya uwarambiwe, hanyuma twebwe mukatwubaha. N'abakozi Imana yashize imbere yanyu ngo tubafashe gukunda Imana, ariko pana kubona twebwe gusa mutazi Imana yanyu. Iyo umurongozi arongoye ategerezwa kubona ko abantu bariko baragenda iyo abatwara. Iyo mutagenda iyo umurongozi abatwara, akwiye kubasaba murondera uwundi murongozi muzokurikira mugende iyo abatwara. Kuko ubayeho utubaha umurongozi, hariho ububasha bwo mu mpemu utazokwigera uronka, uri mu bintu utazi ibyo urimo. Umurongozi yavuga gute ngo haguruka ugaca wicara? Umunsi umwe abaprotokole barize kumbwira ati pastor, urazi ko hari abantu banka guhagarara nkana. Umurongozi akavuga ngo haguruka, bakicara ahubwo akabwira n'uwundi ngo icara. Abo bose ntidushobora kurwana nabo mu ishengero, ariko dutuza kubigisha. Utazi uburongozi nta bubasha uzomenya, ntuzoje muri Gehinomu. Ubuntu bw'Imana bukurinde. Ugara amaso yawe dusenge, bwira Imana uti Imana ndihanye icyaha cyose. Hariho abantu bangana na ba nyina, bangana na base. Hariho umusore umwe narigeze no kumuterera itike mu mafaranga y'ishengero, ndamubwira genda upfukame imbere ya mama wawe umusabe ikigongwe ruguru. Naramuterereye amafaranga y'itike mu mafaranga y'ishengero, ndamubwira genda ruguru, nigira ibindi bintu ukora ubanza upfukame imbere ya mama wawe umusabe ikigongwe. Abantu benshi ntituganira turonka utwo tubahanura, ariko ndababwije ukuri, abantu bari mu nzira idashika, abantu bazokwisanga bagiye ikuzimu. Imana ibaterere muri Gehinomu. Si Shetani azota abantu muri Gehinomu, kuko abantu bazogenda muri Gehinomu Shetani yamaze kurushikamwo. Shetani azogwa muri Gehinomu bwa gatatu, abantu Imana izobatererayo basangayo Shetani mu muriro utazima. Yesu yavuze ngo inyo zaho ntizipfa, umuriro waho ntiwigera uzima. Ndagutakambiye mwene data, ukungana kose, ibyo uri byose, ntuzoje muri Gehinomu. Imana ikurinde, wihane, kura amafyeri, kura amanyama. Ishengero rya Kristo niwo mubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo werekanye guca bugufi, umubiri wa Kristo werekanye urukundo, umubiri wa Kristo igihe yari mu isi nta cyaha na kimwe yakoze. Turi umubiri wa Kristo, dutegereza kumera nk'uko Yesu yari ameze. Ibi bintu mutwita abakozi b'Imana sivyo. Abakozi b'Imana n'abantu bubaha Imana, n'abantu batinya ijambo ry'Imana. Imana nibo yita abakozi b'Imana. Kuva uyu munsi Imana ikwigishe kuyubaha. Nusubire kuturamutsa n'amaboko abiri, ariko tumva icyo Yesu avuga, utamwubaha. Nusubire ubwo n'uburyarya, wubahe Yesu, natwe uzotwubaha, ariko ubanze wubahe Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndasabye ubuntu ku ishengero, utwigishe kwihana Mana. Abantu benshi bakurira mu madini hejuru gusa, batabanje kubaka urufatiro. Ibyo bavuze
rwose mwami ngo ni nk'umuntu w'igipfu yubatse inzu yiwe ku musenyi, hanyuma haraza imvura, haraza igihuhusi, hanyuma nyagihuhusi gihitana ya nzu, kandi ngo gusenyuka kwayo kwavugije induru. Niko abantu benshi bitwa ko bakijijwe, mu nyuma bagasubira mu nzoga, bagasubira mu busambanyi, ababanyi bakavuza induru, ngwehe wa mupastori, yateye inda umukobwa, kuko bubatse ku musenyi, bubaka inzu ikayangana, bagendana Bibiliya mu maboko, bafite ibitabo byo kuririmba, bagendana impuzu zerekana ubukristo, bafite imisaraba ku mpuzu, hanyuma bakagwa bakabivamwo, abantu bakasomera. Mana, ndasabye iri shengero uduha ubuntu bwo kukubaha. Umwemawusi wese amenye ku rufatiro rw'ibyo turimwo ari ukubaha Imana, gutinya ijambo ry'Imana. Ndabikwingingiye Mana, ndashaka ucyunamitse amaso yawe, wiyumvire ubuzima ubayeho, kandi sinzoza ndabibasaba kenshi. Namubayeho ubuzima bwo guta ugatora, guta ugatora, nta nubwo uzi ko wakijijwe, nta na kimwe. Ndagusavye uhaguruke kandi ubigire wihuta, sindagubembereza, sindakurindira. Ubuzima ni ubwawe, nanje ndagwanira ubwanje, nawe gwanira ubwawe. Kuva uyu munsi Imana iguhe gutangura urugendo rushasha. Namba ufata ukarekura, ufata ukarekura, ugakora ukareka, ukezwa ukandura. Ndagusavye uhaguruke ubu nyene.